Bavukanyi bakunzi b'inkuru nziza mwese, bakunzi ba Radio Maria, bibondo mwese by'umuvyeyi wacu Bikira Maria, ndabaramukije ntisangwa amahoro ya Kristo yazutse ari muzimi wacu. Nje mpimbariwe no kubamenyesha, ndabararikira mbere ibihe vyiza by'umugisha udasanzwe dusangiye mu buzima bw'ino tarenta twagabiwe n'ijuru Radio Maria Burundi. Turi mu gihe twibukaho umukama yatugabira ino samirizi igatangura gusamirana hari kwigenekezo rya 17 ndamukiza mu mwaka wa 2024. Koko muri uko kwezi kwa ndamukiza, uretse ko twari twaramukijwe n'umukama mwizuka ryiwe, indamutso y'amahoro ya Kristo yaje idasanzwe. Indamutso y'amahoro ya Kristo yazutse yaje izananye n'ingabire, izana ikanyengetereza amahoro y'Imana mu mitima yacu, mu miryango yacu. Iyo ngabire si yindi muca muyibwira ni Radio Maria Burundi. Niyo iduha umwanya ku wundi inkuru nziza y'amahoro, y'urukundo n'intsinzi by'umukama yazutse mu bapfuye. Ivyo rero ni ntibagirwa mu buzima bwacu, ni ntibagirwa muri Radio Maria Burundi. Ku mwaka utashe bitubera akaryo ko gukengurukira umukama, tukamwigina be n'umuvyeyi wiwe batugabiye iyo tarenta iguma itwubakira isangira mutima, ikadukomezamwo umutima n'intumbero by'ubwami bw'Imana. Uno mwaka wa 2026 amibukiro y'ivuka rya Radio Maria Burundi ariyo sabukuru yayo tuzoyahimbariza hariya mu Ruyigi ku mugwa mukuru wa diocese muri katedrale y'Umwungere. Azoba ari ku munsi w'Imana igenekezo ya 2026 ndamukiza. Hageze ikazanure tuze dusangire nabo mu buhumuza akanyamuneza ko kwigina iyo ntoranwa y'umuvyeyi wacu Bikira Maria. Uwo munsi tuzowitegurira ku buryo budasanzwe mu minsi 3 izo kwitangiza imbere uwo munsi nyezina. Iyo minsi nayo izoba ari yo kumenyesha inkuru nziza, kwigishwa inkuru nziza, ugusenga, ukuninahaza, uguteramira umukama mu isakramentu geranda, uguhabwa isakramentu ryo gusubiza hamwe n'Imana, eka ukuninahaza, ugukira no kubohoka ku mutima no kubohoka mbere no ku mubiri. Ivyo bikazoba ku munsi wa 4 igenekezo rya 2023, ku munsi wa 5 igenekezo rya 2024, beno ku munsi wa 6 igenekezo rya 2025 ndamukiza. Uwo munsi ronyezina w'isabukuru ikitwinjiza mu gihe ca Mariaton, tuzoca tuwihimbaza ku munsi w'Imana igenekezo rya 2026 ndamukiza, ku civugo mbere kiyoboye amaradio Maria kw'isi yose no mwaka kigira kiti mu rukundo niho hari intsinzi. Uzoba kandi umunsi waho umwepiskopi azoca atwugurura icese ku rwego rw'igihugu cyose igihe ca Mariaton y'uno mwaka wa 2026. Iyo Mariaton tuza tuyibemwo amezi ya Rusama, Ruheshi, Mukakaro na Nyandagaro. Tuzoca tuja rero kurangura ubutumwa bwa Mariaton mu madiocese n'amaparuwase yacu, dukomejwe n'umuhezagiro udasanzwe w'umukama tuzoba twashikirijwe n'umwungere. Imyiteguro myiza mwese rero, maze bino bihe vyiza bidukomeze mu rukundo rw'Imana, rw'intsinzi yiwe iguma igaragara iwacu, mu bacu n'ivyacu vyose. Isabukuru nziza mwese.